twama tuvuga yuko amabarabara yo mu Burundi ataho asigaye ataniye n'amacuniro turavye abantu basiga ubuzima ku munsi. Nukuri naho ari ingingo ibabaza abatari bake, harakenewe yuko amategeko mwa kino gihugu yokora. Kuri twebwe igikuru nuko hobaho ico twokwita kandi twamye twita tolerance zero sur les routes du Burundi, nukuvuga ukwihangana kungana n'ubusa ku makosa akorerwa mu ibarabara. Nukuri ico hamwe coba cotuma amasanganya menshi agabanuka. Birakenewe yuko igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara yuko kiyamerera amagabo. Hama nukuri twasubiye gushimira umushikiranganji w'umutekano yashoboye gufata iyo ngingo, mugabo ahanini hobaho ingingo mperekeza. Murabaza neza, uwugonzwe n'ikinga abarizahe? Nta societe d'assurance nimwe kugeza uno musi ishobora kwasira amakinga. None uwugonzwe n'ikinga azobaza nde? Kubera iki abategetsi bareka ako kajagari kakabaho? Ubuzima bwa kiremwa muntu kuri twebwe twavuga tuti ni katihabwa, nuko bobanza bagasuzuma abo bagendesha izo ngendeshwa bafise ubumenyi bungana gute. Ko noneho niyo babonye mu ibarabara ibaravye ingene banyuragira no abanyigira guteka insinzi, hari ibishika umuntu akibaza yuko umengo n'igihugu kidafite amategeko. Hariho n'abantu mu nzego za leta usanga batwara imiduga idakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo ibe ishobora kuja mu ibarabara. Nico gituma hari igihe twatubaza tuti mbe none igipolisi c'u Burundi kijejwe na cane umutekano wo mu barabara kijejwe gukontrola imiduga y'abikorera twabo gusa? Birakenewe yuko abantu bose bakoresha ibarabara bose amategeko abakorera ko co kimwe.